umuntu yitwa Lionel Messi uno munsi umwigisha yanyigishije iyo agomba kumucira urubanza afatiye ku rugero rwo gutanga ibiharuro canke kuvuga igifaransa canke amafizike n'ibindi yari gushobora kumubwira yuko ari ikijuju reka atazopfa avuyemo ahagira ko nkibura n'abigisha bimwe na rimwe usanga bariko baratuka ibitutsi biremereye abanyeshure agaca agira ukwiyegura maze bibaye ngombwa akabivamo avuga ati nzova muri umwigisha yanyimbariye aha n'ibindi kandi urazi ko quelquefois d'ailleurs la plupart des fois abigisha turafata nk'abahetsi nk'abavyeyi tufata nk'abavyeyi kugica kubariye ucakira nama uno munsi Michael Jackson iyo bamufata bagomba kumucira urubanza rw'ubumenyi cyangwa ubwenge afise bafatiye ku rugero rwo gushobora gucika kumenya ibiharuro n'ibindi ntitwari kwibaza yuko umuhaye microphone akaja hajya akaririmba yuzuza public yuzuza amastade manini yakabayeho gutyo agashobora kwitunga agatungisha igihugu kuvuga kikamenyekana isi yose ikamwishimira nk'umwe mu bantu bafise impano igihugu gifise muri Messi ngomeje kumuvuga muraza afasha akapira ingene bigenza twese umwigisha n'ingingo ko mamashi rero ugiye gufata urudagara canke kagombe tuvuge ifi ukagomba kuyicira urubanza yuko izi ubwenge canke itazi ubwenge ufatiye ku rugero rwayo rwo kurira igiti uzovuga yuko ari ikicucu ca mbere yiterere mu mazi ikwereke ubumenyi ishoboye cyane ifise mu bijanye no koga wowe nyene uzavuga ati wow nuko bimeze rero ishure ntiriduha amahirwe yo kugaragaza impano karemanwa dufise muri ivyo ucubona nka ba Big Fizzo ba Sabi bande tubatse mu gace mu Burundi ninaco gitumye usanga benshi mu artiste dufise atamashure maremare bashoboye kugira kubera iki muri vya bintu 10 kimwe ca mbere nuko ishure ritanga indangura kintu itariyo ikintu citwa échec ikintu citwa kunanirwa muri make ku mashure batwigisha yuko échec iyo umuntu agize échec yeshuwe ariyobewe ari gifu indobo atakintu na kimwe ashoboye atacamaze bakakwereka yuko mu buzima atazofashitse ko kubera ko wagize iyo échec ari naco gituma kugira wunguruzwe hariho ibisaba niyo citwa échec babanza kuguha amahirwe yo kuyikurayo ukagira hope shake kugira ngo wunguruzwe aka échec bitwa ko wagize mu buzima muri rusange abantu benshi bashoboye gushika ku bintu vyita akamaro kandi bigateza imbere igihugu cyane isi muri rusange nuko bemeye kugumbira kwambaza l'échec ndagisubiyemo uwa mbere mu ishure si ngombwa ngo bare we abo wa mbere mu buzima busanzwe atari bujya buzima bwo kwishura nibaza yuko muri mwebwe murafise uwo ari we wese arafise uwo biganye amashuri yaraheze twaragiye mu buzima busanzwe aho usanga uwa wundi mwitwa ngo ni wa nyuma mu ishure ari we ariko arabriya mu buzima Bonjour, bonsoir, selon vous le captez, chez les téléspectateurs de Nitarambirwa TV, bienvenue à cette émission, pas comme les autres, mais spéciale, où nous allons vous parler de quelque chose que vous n'allez pas entendre de nulle part. Nita Jérôme Hakizimana, Nitarambirwa, Make-up MC, kitabu changamufu cha kusifu, simamuli dhaifu, ningependa mtakatifu, naelekea kwa maarufu, nikiwakosa lakini kwa maarufu, japo mimi ni mwaminifu, sipendi udanganyifu. Reka ndikukurusha ahubwo niboga twinjire mu catuzanye uno munsi catuzindukanye n'umunsi dutandukanye n'ivyo mwabigize mwese mwumva kuri televiziyo yanyu Nitarambirwa TV. Turashimira bamaze gukanda subscribe canke s'abonner mwenga bamaze kutiyona ahantu nkaho muri abantu b'ubuntu bakora ibintu by'ubuntu bw'abantu kandi bakunda cyane nawe utarabikora ariko ugira ubikore ndagushimiye cyane n'ikimenyetso ntabesha yuko turiko turunga umwe kandi ko turashigikirana kugira ngo dushike kure hashoboka mu bicu nuko umunsi ronje kubaganira kuki no munsi murana ko atamutumire nabazaniye umutumire ni jewe nyene ariko kubera mvise ivyo nabateguriye nshaka kubashikiriza nshaka kubabwira ibintu 10 nyamukuru vyishe nshaka kubabwira ibintu 10 bijanye n'ishure umwe ari we wese muri mwebwe yabwirizwa kumenya apana bituma umenya ishure neza cyane ahubwo n'ibintu 10 nashoboye kurondera kandi nkaronka vyerekana ko ishure rifise ku rundi ruhande ivyo ryonona ku muntu ndababwira 10 nyamukuru n'izihe ngaruka mbi z'ishure n'ibihe bintu 10 mu ngaruka mbi z'ishure waba ukwiye kumenya
kubimenya ariko atahuzoshobora kubitora kuko atahuzobikubwira ariko twarabimenye turavuga tuti ko twagize ku bushakashatsi tukabitora reka tubisangize abakunzi bino televiziyo mutarambirwa ariko kandi ino video kino kiganiro cy'uno munsi kuri wewe usanzwe ukunda ishure wumva umenga ntukumva akantu na kamwe kari kayivugwa ko muri gigwa kure ntabwo yakorewe wewe ariko kuri wewe uyikunda ukunda ishure ko kandi ukavuga uti nibyo wakisigurira kuje n'ishure ndiwezi kuvyumviriza kari bose ibyo yateguwe kubwawe ubwa mbere na mbere bwobwo reka mu kwinjira mu kanya gatoya gusa nica twinjira neza na neza mu biganiro neza ishure yaba muri maternelle haba muri mashuri mato haba kaminuza ayisumbuye haba kaminuza mugeze muri kaminuza ko muco mu ntabwo zitandukanye z'amashure hariho baccalaureat hariho master hariho doctorat ni no muri kaminuza kandi ucira na professeur mugabo usanzwe uri ku kivi vyarishe indoto zitari nke z'abana igihugu cyo kwishimiye umuryango kishimira isi yose kishimira ariko muti vyagenze gute abenshi rero ntimukunda kubimenya canke kuvyita kugira ngo mushobore kuvyiyumvirako kuri bwo rero ni nayo ntumbero y'ino video twabazaniye kugira ngo mushobore gutahura ibitari bike kubijanye n'ibintu 10 nyamukuru vy'ingaruka mbi z'ishure canke ishure ryica ko abantu ugasanga bariko barabihomera n'ibyo bikabihomberamo n'ibandi n'abandi muri kahise nibaza ko ari abatari bake bigeze kuba bari mu ishure umenyesha makuru cyangwa umwigisha akabaza ati bifuza kuba iki muri kazoza benshi muri mwebwe canke muri mwebwe ko murandaba mwagira muti nifuza kuba president nifuza kuba ministre nifuza kuba musitanteri nifuza kuba umwigisha nifuza kuba umuganga cyangwa n'ikindi mu byo wakura ubona abantu bambere bavuga ati bari babayeho neza bahembwa amafaranga ya leta n'ibindi rero nuko bari baragushizemo yuko kugira ngo ubeho neza utubiza guca ku ishuri hanyuma ugakora akazi ka leta ugahembwa ku kwezi hanyuma ugashobora kwiteza imbere kuri bamwe n'abandi najewe ntazigaye inyuma twari tuzi yuko usaba kuja kwishura ukabosa kabisa ukaboroka indome ku yindi hanyuma ukaronka diplome ukaronka akazi hanyuma ugashobora kuba woshobora gutera imbere abatari bake murashobora kuba mumaze imyaka irenga 20 ku ishuri rero bayirenza kuko ugiye guharura nk'abantu bashobora kugira cycle igera kuri za master canke za doctorat uburengeje imyaka irenga kuri 20 uri ku ishuri aho kuri iyo mvo usanga rero umuntu ariko aranakurikira ayo mashuri ugera guheza neza na neza ufise imyaka nka 40 35 ibintu nk'ivyo umva yuko uwo mwanya wonyene ari umwanya utari muto ugerageje n'umuntu yaba ariko ararondera bisanzwe hirya no hino byo kwiteza imbere amaze kuronka ya notion de base y'ubuzima kuvuga ya fondamental bakunda kutubwira mugumane nanje ndagira guherero kimwe ku kindi kubijanye n'ishure ico gica kuba ariko ararikurikirana mu gihe atavyitwayemo neza cyane ngo amere magabo amenye ingene abana naryo harihe kandi n'ivyo bintu akaba arizi kugira ngo amenye ingene avyikingira je ndiko ndakubwira bino mpamvu ufata ko ndi umwasi w'amashure cyane iki oya wanashaka gushika kuri no mwanya tuvugana ninagerageje kugikundisha no kurikunda rwose bishoboka gushika naho navuga ni diplome zigera kuri 3 ndazikabakaba ndavuga diplome ya humanité générale diplome ya baccalauréat na diplome ya master umva sinje kwikugira nko kumenga nje kukwanyisha ishure oya kandi sinzi kandi bikora kugira ngo wowe ujyanye kuko mama wanje buryo wumva ngo warayigiye gushaka natwe ntitwige oya shaka dupartage bino bintu ndabibasangize kuko je naragira impaka yo kubitora nkoresheje kumvira gucira ibintu byose shimitse kugira nawe ubimenye hanyuma ari byo wirinda ushobora kuvyirinda amazi tararenga inkombe ariko ishure muri kunda bimujyanye naryo byatumye menya n'ibintu rero hariho n'abameme bamwe bakunda kuvuga bati bisaba kuba warize amashuri kwiga amashuri kugira ngo umenye ko n'ishuri atari byose bimaze cause yes stay tuned uri mutarambirwa TV mukanya tubakoroka n'icambere ikintu cya mbere rero warukwiye kumenya uko akurikira ino video nuko muri bya bintu 10 kimwe cya mbere nuko ishuri ritanga indangura kintu itariyo ikintu cyitwa échec cyitwa kunanirwa muri make ku mashuri batwigisha yuko échec iyo umuntu agize échec yeshuwe aniyobewe
ari igifu indobo ata kintu na kimwe ashoboye atacamaze bakakwereka yuko mu buzima atazofashitse ko kubera ko wagize iyo esheke ari nacyo gituma kugira ngo wunguruzwe hariho ibisaba niyo cyitwa esheke babanza kuguha amahirwe yo kuyikurayo ukagira hope shake kugira ngo wunguruzwe kwa esheke byitwa ko wagize mu buzima muri rusange abantu benshi bashoboye gushika ku bintu byita akamaro kandi bigateza imbere igihugu cyangwa isi muri rusange nuko bemeye kugumbira kwambaza esheke bakubwira yuko ari uburyo bwiza bwo gusubiramo ikintu kugira ngo ugikore neza wamaze kumenya uti ninagikora gutya kirapfa ninagikora kuriya bigenda neza uwashoboye kwinventa ampule yitwe tumurikisha bakubwira yuko yagerageje inshuro 999 kuri iyo nshuro ya nyuma niho yashoboye gutora ampule bamubaza ati iyo kuhaje uwo mwete wawukuye hehe avuga ati jewe sinayobewe inshuro 999 ahubwo namenye uburyo canke inzira 999 ushobora kudatoramwo itara ati izo nshuro zose ubuziraha ndazizi mugabo umuntu atigeze agira iyo sheke ntashobora kubimenya hanyuma ikindi naco abantu bose mu buzima nko mu rudandazwa haba mu byo kwiyungunganya n'ibindi esheke n'ikintu bavuga bati utemera esheke ushobora kugira ikintu kimushitseko kuko bavuga ati utemeye yuko ushobora kugira esheke ushobora kwemera yuko unatera imbere canke ukamenya ibintu uriko urakora bishobora gucamo rero kwishuri bakubwira ati éviter l'échec il faut vous épargner de l'échec échec mwishire kure umuntu yeshure tukamufata nk'ukumenya ntacyo ashoboye iyo échec niyo kugutuma iyo bakwereka ko umuntu agize échec atari gifu atari umuntu ruhebwa atari mu ndege imburakimazi ahubwo iyo umuntu agize échec akagira ubwenge bwo kwiyumvira mbega nananiriwe hehe byagenze gute nokosora gute nakaryo keza ko kwibyukiranya kugira ngo utere iyindi ntambwe ugere kure nibaza ko ngaho mutahuye oya tuvuganisha ukuri muri mwebwe abantu iyo babonye umuntu yobewe bamwakirana ugweze mu miryango bakavuga ati nibisanzwe kibondo ni bangahe ahubwo benshi usanga bariko barabazomera cyangwa tubatwenga cyangwa tubiriki mugabo bijya ntabwo ari byiza kuko iyo utari prêt yukweshua ntuburi prêt même no gutsinda donc si tu n'es pas prêt à échouer tu n'es même pas prêt à gagner ivyo rero uca wumva neza yuko échec atari ikintu kibi twokwamirira kure ku mashuri amwamwe iyo yobewe ntibanakwemera yuko ugaruka kuhiga baca bafata ati genda wika handi handi bikunda muri ico gihe mu mutwe uburi kurashira uratuma umuntu ashiramo yuko échec ariko ubufu bwa mbere bubaho nibaza yuko ico turagitahuyeko ibyo rero ni muri kwishura cyangwa muri mu bindi ukurikira ibintu byo kubwira ndifuza neza yuko ivyo bijanye n'ukuntu ufata échec mu buzima wo bihindura ugafata ko ari imwe mu ntambuko z'ubuzima zikenewe kandi zituma umuntu aba ikindi kintu mu buzima on avance ku yindi point ya kabiri ikindi kintu cya kabiri ngingorane y'ishure muri rusange ni ibintu bijanye no guhiganwa icyo bita la concurrence aho turatahurana ku ishuri bakubwira ko uba uriko urahiganwa na bagenzi bawe abo mwigana mbega nzoba wa kangahe azoba wa kangahe yabaye wa kangahe kugira ngo bashobore kubona ati nakarakomeye nakarazi ubwenge kenshi dukunda kubivuga dufatiye kuri ikibanza umuntu yabaye ivyo nivyo twese twashize ko mu mitwe mugabo ntabwo byari bikwiye kugenda ico rero ndakivuga mfatiye kuki ubuzima n'ishure ntabwo twobigereranya kumwe kuko nta sano bifitaniye kwishura kwigisha gutyo mu buzima aho hakenewe yuko ata concurrence ibaho ahubwo umuntu wese umuntu ushobora guhiganwa nawe ari wewe nyene ukavuga uti mbega mu mwaka uheze nari ngeze kuruhe uno mwaka ngeze kurigera uruhe mbega narateye imbere cyane sinateye imbere nta wundi muntu ukwiye guhiganwa nawe murabe ku ruhande murabe hariya ngo nakabaye wa kabiri hari n'igihe mbere biviramwo n'inzigo y'inzikira y'inziva ugasanga uriko uramujaruza uramuryajyanye uramusharitse ku rugero udasanzwe hamwe n'aho nyoye umenga woturira ngo kubera ko ngo yarandiye ngo yaranciye inama ngo yaranciye ngo akinamba ngo anje imbere si uko bimeze wewe irara mu giti cyawe niba bari wakangahe mbere umwaka nje wa kangahe ndiko ndatera nje imbere cyangwa ndiko ndatera asubira inyuma
no mu buzima rero busanzwe nuko nta muntu n'umwe wari ukwiye kwigereranya ngo nakageze hariya wowe raba kuko ntimuri ko murahiganwa nta muntu wari ukwiye guhiganwa nawe ego abantu barashobora kutwinspira mugabo ntuvuga ngo ngenje en competition ngira guhiganwa nawe kuko umuntu wa mbere wo kwiraba batwebwe nyene hanyuma tubone ko turiko turatera imbere cyangwa turiko turasubira inyuma wewe nyene la seule personne uri en competition nawe ni wewe nyene ukaraba ko ari aho intambwe wateye cyangwa kuri kuratera uji inyuma cyangwa uji imbere nuko bimeze aho ni mu gihe mw'ishure naho uzi ikintu ca concurrence ari ikintu kidasanzwe ushika naho muriko murakora adashobora kukwereka kuko birabujijwe ntashobora kukwereka mu busanzwe mu by'ishure areka kukwereka kugira ngo ntibiboneke ko uzi ibintu cyangwa uciye ubwenge kandi mu by'ukuri ataguciye wabirabiye kuri mugenzi wawe ni ikintu cyiza wanashaka mu buzima busanzwe bisaba yuko tuza turakubitiza agakuderi hirya no hino ukarabata mbega ibindi bihugu bigeze hehe aho niho niveau national mbega twe twokora kugira ngo natwe tupfa hatugeze wumva concurrence uca concurrence abonye tupfa hatugeze tugere ku yindi ntambwe twebwe nyine kuko bariya bo bafise bagenzi bivanye niyo baje bava ni ukuvuga baramaze kugusiga twagenda mu buzima busanzwe naho muri societe birasaba yuko wewe urabutse mbega none abandi bariko bifata gute mugabo ntucuba ugire competition nabo ngo muhiganwe ahubwo ugire confiance kuri wowe nyene urabe ingene ushobora kwiteza imbere no kuvuga urabirasaba ko kwita kude hirya no hino uraba abandi bari bari mu hanyuma bakwinspire kugira ngo nawe uce en competition de toi-même en concurrence de toi avec toi-même kugira ngo ushobore gutera intambwe uve iyo wari uriko ugire kuyindi bisigura ngo ishure batubuza ko ukubita kude no kuwundi kugira ngo ntiwandike ivyo yanditse gutyo ngo ureke ko uciye kandi mu vy'ukuri ataguciye mu gihe ubuzima nabwo butwempoza budusaba yuko tubwirizwa kwihweza hirya no hino bagenzi bacu babanye inshuti abagenzi canke ibihugu bibanyi canke ivyakure kugira ngo tubone ingene turi bw'accelere tuva aho twari turi tugende ku yindi ntambwe mugabo twebwe nyene tutavuze ngo two turahiganwa n'abariya sico binorega abagenzi. Ikindi kintu rero kigira gatatu twomenya ku ishure nuko ishure ritatwigisha ibintu nyamukuru nyezina ngombwa remezo byari bikenewe mu buzima bwacu bwa misi yose by'ukuri murazi mu matière twagiye turigamo abo muri ancien système abo muri nouveau système abo muri système fondamental n'ibindi abo nigene bimeze aho naho nyene abo bo muri système fondamental munashimira Imana kubera ko bagiye bagira ama réforme bagerageza kwegereza duke mu buzima busanzwe nubwo bitaraba ijana ku ijana ivyo mu buzima busanzwe ubundi urabona ko bakwigisha ibintu usanga kugira ngo wirotuve mu buzima busanzwe cyangwa uzokoreshe mu buzima busanzwe ari umuzimi cyangwa ari nanama mu bindi majambo sivyo bindi usanga ukoresha mu buzima busanzwe ngo bishobore gutuma urarufunguye urabigize iki kenshi ibintu nk'ivyo nivyo bintu vy'imyuga n'iki arico gituma mu gihugu cyacu Burundi bari bagerageje kugomba guha agaciro vy'imyuga mugabo malheureusement nuko hariho bimwe navyo bacu usanga bagomba gucurashira ku ruhande nk'ibintu vy'indimi kandi muzi ko navyo nyene bikomeye. Aha rero turiko turavuga ibintu byo mu buzima usanga ukenera neza na neza icyo bita directement kugira ngo ubuzima bwawe bwandanye bwa misi yose muri societe ni nk'akarorero aho usanga atanu na hamwe ushobora kwiga neza na neza ibijanye no kwiteza imbere développement personnel ingene ushobora kuronka amafaranga ingene ushobora kuba umutunzi ingene ukunda ingene bakunda reka abantu bafite ikibazo cy'ubwenge bashobora gukunda batazi ingene baresha batazi ingene nico kintu kirakomeye batazi ingene bashobora kubana n'abandi mu kibano batazi ingene bashobora gutsinda ubwoba mu buzima ivyo bashobora kubikura ku ishure naho bashobora kubikwigishiriza ingene ushobora guhengera esheke kugira ngo ntihagire ikikwicira mu buzima bwawe bwa misi yose ivyo ntushobora kubikura neza kandi navyo birakenewe ingene woshinga urugo rukaguma ibintu nyamukuru vyo mu rugo bikenewe kugira ngo urugo rwawe rube ruzima rugume naho uzobikura mu ishuri none umva batwigisha bya bindi remezo ngombwa nkenerwa mu bya misi yose batwakwigisha ingene ikikoko kinaka ciyunguruza ingene kivyara ingene kirondoka ingwara gikunda guhura canke amategeko agenga ibi n'ibi vya matematike ucibona vya geography ucibona urumva neza ko ishuri bisabwe yuko ku rundi ruhande hambavu yabijya nyene nawe umenye ingene
urondera utundi tuntu cyangwa ubundi bumenyi ku ruhande kugira ngo ube umuntu uri ku murongo kandi ubuzima bwa misi yose utera wavanse. Ikindi rero kintu kigira kane ujye n'ishuri nuko ishuri ritatureka ngo umuntu ashobore guteza imbere impano yiwe ndemanwa Imana yamuhaye. Ni gute ushobora kumbwira ko uca urubanza ku munyeshuri kubera ko mu ishuri badutegerezwa kwiga ibintu bimwe mugakurikira amakuru namwe ivyigwa bimwe umwigisha abigisha bari wa wundi nyene kandi akamigisha mwese mugabo nzigurira ukuntu umuntu ushobora kumucira urubanza yuko aciye ubwenge cyangwa adaciye ubwenge kandi utamureka kugira ngo ashire ahagaragara impano yiwe karemano, impano yaremano. Umuntu yitwa Lionel Messi uno munsi umwigisha yamwigishije iyo agomba kumucira urubanza afatiye ku rugero rwo gutanga ibiharuro cyangwa kuvuga igifaransa cyangwa amafizike n'ibindi, ariko ushobora kumubwira yuko ari ikijuju biheka atazopfa avuyemo ahagira ko nkibura n'abigisha bimwe na bimwe usanga bariko baratuka ibitutsi biremereye abanyeshuri agaca agira ukwiyegura maze bibaye ngombwa akabivamo avuga ati nzova muri umwigisha yarimbariye aha n'ibindi kandi urazi ko quelquefois d'ailleurs la plupart des fois abigisha turafata abahetsi nk'abavyeyi tufata nk'abavyeyi ku gica kubariye ucakira nama. Uno munsi Michael Jackson iyo bamufata bagomba kumucira urubanza rw'ubumenyi cyangwa ubwenge afise bafatiye ku rugero rwo gushobora kumenya ibiharuro n'ibindi, ntitwari kwibaza yuko umuhaye microphone akaja hajya akaririmba yuzuza public yuzuza amastade manini yakabayeho gutyo agashobora kwitunga agatungisha igihugu kuko kikamenyekana isi yose ikamwishimira nk'umwe mu bantu bafise impano igihugu gifise. Nari mase nkomeje kumuvuga muraza afasha akapira ingene bigenza twese umwigisha n'ingingo ko mamashi rero ugiye gufata urudagara cyangwa kagombe tuvuge ifi ukagomba kuyicira urubanza yuko izi ubwenge cyangwa itazi ubwenge ufatiye ku rugero rwayo rwo kuri igiti uzovuga yuko ari ikicucu cya mbere yiterere mu mazi ikwereke ubumenyi ishoboye cyane ifise mu bijanye no koga wowe nyene uzavuga ati wow. Nuko bimeze rero ishure ntiriduha amahirwe yo kugaragaza impano karemanwa dufise. Muri ivyo ucubona nka ba Big Fizzo ba Sadbi bande tubatsa mu gacu mu Burundi ni naco gitumye usanga benshi mu artiste dufise atamashure maremare bashoboye kugira kubera iki irya mpano usanga iri kwirabibiriza cyane igatuma ataronka umwanya wo kwitaho byarindi kandi iryo shure naryo nta shure rihari riba ryagenewe ko umuntu aterezamwo imbere iyo mpano afise icarifu adashoboye kujya mu hirya mpano kugira ngo yikonforme ku by'ishure benshi bahitamo kubiheba kugira ngo bagende kudevelopa cyangwa guteza imbere ya mpano yabo. Nico gituma rero usanga aba artiste benshi atari mu niveau d'études maremare bafise, ariko tuze tureka gucira imanza hari umuntu wese ari mu ishure ni genie bivana nico umuhaye nico ashoboye nuko tukagerageza kurondera izo mpano ngo dushobore kubavyazamwo bashira habo gutuma boshira habo impano bafise hanyuma rero ngo bice tubarangira bashobora kuja bashobora kudevelopa cyangwa guteza imbere izo mpano maze batera imbere kuko bose turabakeneye impano zitandukanye kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere. Sivyo rero okay. Ikindi kintu ca gatandatu ukwiye kumenya ku bijanye n'ishure ni uko ishure atari systeme educatif ahubwo ni systeme d'accumulation. Ndagisigura neza mu bisanzwe bagomba kuvuga yuko ishure atari ahantu ho kuvuga ngo bariko bararera neza mu buryo umuntu azogenda mu buzima busanzwe akifashisha bya bintu yareresheje cyangwa yakuye ku ishuri, ahubwo ni systeme yo kukubombardamo ibintu ukabibosa ukabiboroka nko bakunda kuvuga kubifata ku mutwe hanyuma kugira ngo bashobore kuronka ico bafatira ko babone bati uyu yabaye wa mbere yaciye ubwenge uyu yaranguzwa uwarahitira. Ndabisigura kandi mu bisanzwe iyo abari systeme educative bijye bintu bo warize ku ishuri ubugenda mu buzima busanzwe ukabishira mu ngiro kujya nyene atanakamye kagusofye kandi bikagenda neza. Niyo bishitse tukabosa umuntu akavuga ati reka mbose kabisa nuko tuba dushaka yuko baduha amanota hageze muri examen hageze muri interrogation ku buryo mbere heze n'amezi abiri kiya kintu wari wumva neza kizunguka mu mutwe bakikubadije ugasigako bakikubajije inyuma y'amezi abiri usanga ukora urondeza gushika n'uwari n'umuntu uvuga ati définir ensemble mathématique wasanga ashobora kubitora
qu'est-ce que c'est un biologiste ugasanga ashobora kugitora kubera igihe twabibosa kubera dukeneye ko baduha amanota mais ubu buzima busanzwe none ucugishyira mu ngiro gute cyangwa usanga nyine biherera hajya nyine ni juste ni système d'accumulation atari système éducative siko none wewe wibuka ibintu bingana gute wize ku ishuri kandi icyo gihe warabyumva wararonka n'amanota meza guys ndabandanya n'ikindi kigiritwa ikindi kintu rero ukwiye kumenya ku bijyanye n'ishuri ni uko uwa mbere mu ishuri atari ngombwa ngo abe uwa mbere mu by'ubuzima busanzwe ndagisubiyemo uwa mbere mu ishuri si ngombwa ngo abe uwa mbere mu buzima busanzwe atari bujya buzima bwo ku ishuri nibaza yuko muri mwebwe murafise uwo ari we wese arafise uwo biganye amashuri yaraheze twaragiye mu buzima busanzwe aho usanga wa wundi mwitwa ngo ni wa nyuma mu ishuri ariwe ariko arabwira mu buzima ariko ariko arakaka ubuzima bwe buriko burakaka atera imbere wibaza ko ko ari kubera iki wibaza ko ari kubera iki we le premier de la classe nta mwanya aronka wo kurondera utuntu hirya no hino tw'ubuzima busanzwe aguma yifokasinze kuri iryo shuri ryarangira nk'uko musanzwe mubibona no mu gihugu cyacu ndetse n'ahandi ntushobora guca uheza ngo uce uronka akazi ubwo nyene ngo bagutanguranywa woba wizi iki wowe urinde muri ico gihe rero kubera ko ataronse umwanya wo kudevelopa iby'ubuzima busanzwe aca yirotuva yabaye futi mu gihe wa wundi yarafise amanota aba yaba hagati na hagati ariko akunguruzwa cyangwa imbere agadura agahitira wewe arakenshi icyo gituma ahitira ni uko aba ariko aragerageza kuba umutushatu kugira ngo naturiya tumenye excel tuba two mu buzima busanzwe iyo ahejeje rero aca mu mwanya uhagije wo kwilansa wo hiplonja muri bya bintu byiwe bisanzwe ugasanga rero aciye abandaniriza kuko we ntazotangurira aze abafise une certaine notion basique aca abandaniriza ko bigaca bigenda neza bigaca birangira kenshi batanguje ama entreprise babandi nyine baba abantu baca baba hagati na hagati entreprise kandi bakeneye abakozi bigaca bitangaza rero usanga mu bakozi azana kubera abamuza ati uriya muntu ibintu cyane biharuro arabigerageza aca kurombya akabwira ati ndaguha akazi ukanatangara iyo uwo muvyaye ne bwa akamaro ko kwigana ukaca ugenda kumukorera kandi murazi ko ucinegosi umushahara kandi aguhemba amahera abona yuko ashobora kuguha yabonye ko ashobora kuguka n'ibindi nibaza yuko ngaho amuca muhatangura ikindi kigira kabiri nosigura kuri ico nuko ujye umuntu abo wa mbere kenshi ntakunda gufata amariske kubera ko aravuga ati nk'ubu hamwe nonatrisha bakanamfata ebana ikibanza canje ca mbere nakaca gica aca kijamwo bajya abantu baba hagati na hagati canke baba mu banyuma usanga ntagira ubwoba bwo kurera ikaye kubera nta mwanya afise wo kwiga canke gutekera imbago bigatuma swati iyo batamufashe aravanshije canke araronse utumuta mu gihe bamufashe arafashije akisika avuga ati ntacyo nimba nzorusuna mu mwaka ivyo birabisha mu buzima busanzwe c'est la même chose mu buzima busanzwe il faut prendre des risques udafata kino risque rien na rien ni nacyo gituma wa wundi uba mu premier des risques ne yamenyere cyo gufata kuvuga ati ndabitaye mu rudubi biraguko bishatse mugabo niyo byacamo nzoba nonsa amahirwe niwe bice birangira ariko aratera imbere kuko yaramenyere gufata na risque ntibizomunza ko aransa projet canke projet entreprise kanaka yugurura canke ikindi kintu avuga ati nivyacamo biracamo bidaciyemo naho nta kundi je narimenyereye c'est ça la vie mu buzima busanzwe il faut prendre des risques et c'est kubera abantu baba hagati na hagati canke inyuma bakunze kwifatira ayo risque mu gihe babandi ba mbere nabo biro tuva ariko barakorera babandi baba abanyu ndabesha ikintu cy'umunani rero ukuri k'umunani mu ngaruka z'ishure ubanza kumenya nuko hajya ku ishure umuntu wese araciye ubwenge ni geni ni cyamamare mu bintu bijanye n'ivyo aba ariko arakora umuntu yabivuze neza neza yuko hajya ku ishure umuntu wese ni geni ni Albert Einstein niwe yavuze ko tout le monde c'est un génie. Ofete nabivuze mu kanya gaheza yuko iyo utari kuraronka amanota meza barakufata bakakugwiza no bose bakagufata kumenga ntaco maze nkuko umenga ntawogera ugiye gucira urubanza umuntu yuko atacashoboye kandi ari uko gusa yirotuze atari muri domaine yiwe ifatanye ihuye n'impano yiwe nihandi yene bica bipfa nje bikana babwiye nti nkuko Albert Einstein yabivuze tout le monde est un génie
iyo ugiye gufata neza na neza ukavuga ati Bill Gates bakubwira ko nk'uyu muntu yavanze Facebook yamaze umwanya utari muto adatonda mu ishuri aribyo yifokasinze ngo rero ko muri ico gihe yaronka amanota angahe mu ishuri ni ukuba rero afise ibintu ahuramye ko ariko kandi bikaza kurangira ivyo bintu aribyo bigiye kumubera umushinga w'ubuzima bigatuma atera imbere rero mu buzima bantu mukiri ku ishuri canke n'abandi barako amashuri adahera n'ibiki tube tureka guciranira imanza ku ishuri ngo naka nikijije kubera ko atazi kino kintu hari umuntu wese n'ijeni ni ukubera gusa usanga bidahuriranye n'impano yiwe ushoboye kumufasha ukamurangira hariyo aho yoshobora gutereza imbere iyo mpano basi naro munsi Vishu ntuzi ko Vishu Love ndavuga muri lindi ntuzi ko yavutse canke afise ikibazo cyo kutabona neza mugabo yaragiye ahantu bashobora guha agaciro impano yiwe yo kuririmba uno munsi n'icamamare ni star ararengana abantu bagakoma amashi yagera kuri stage twese tukaklama so impano twese turabajeni mugabo ntituremewe gukora rimwe canke kuba mu buryo bumwe ayivuze kwambara uniforme kw'ishuri twese twambara uniforme twese twicara kutura ku murongo twese tujya ku drapo umwigisha abahaye interrogation mukora imwe mwese mu buzima ntidufise meme questionnaire ntidufise ibibazo bimwe ninaco gituma no kubitorera umuti bitaba mu buryo bumwe ninaco gituma no umuntu abafise imyaka 45 bivanye niyo ndero aba yarahawe kw'ishure usanga agerageza kumera nk'uwifata nk'uko abandi bariko barifata batubwiye gutya ifoke bigenda gutya abandi bariko baragenda gutya ifoke nanje ngenda gutya abandi bariko bubaka gutya ifoke bubaka gutya turakeneye abantu binova bazana ibindi bintu bishasha mu buzima bwa misi yose n'ivyo tuba ivyo navyo niko tubikenera ishuri twigisha ibindi bitwigisha yuko twese tuba ku murongo umwe twese twambara uniforme y'ibazera zikirabura nuko uzanye idasa niyo n'amakofe n'amakofe ntari n'amanota nuko kwirukana gushika hamwe mu mutwe ufuta bya bintu vyari birimo yuko ugira amadécouverte ukagira ama innovation ukagira iki n'iki kubera ico ubwirizwa kwikonforma ku bindi byose uko bisanzwe biri urumva ubwirizwa nawe mu mutwe gushira yuko byose bitegeza biba nkuko vyabaye bimereko n'uko byagambere hose c'est pas ça ubuzima busanzwe butusaba kwinova ugashira ubutika hanaka undi agacoza akayibandika ngaha kubera ikibya system yo kwishura batwigishije ya conformisme mu buzima byasabwa yuko ugize boutique ngaha undi azana imprimerie undi akazana cafeteria undi akazana ikinaka undi akatireto kuti hamwe umuntu wese yinova akazana gishasha muri ako karere kije gutora inyishu ibibaza ku karere canke yose ako karite kaba gafise ishuri ritwigisha conformisme umuco wumvaho bifira wowe uramurikira siniko ndakwangisha ishuri mugabo menya hamba vyari iryo shuri ingene zoshuri bigenza kugira ngo muze birutuve wabaye nk'umwe mu bantu bariko baraba muri zino ngaruka mbi canke muri bino bintu ishuri dusanga yadutayemo tutashoboye kubimenya nibaza ko muri commentaire muraza kungaragariza yuko ivyo ndiko ndababwira ndiko ndababesha canke ari ukuri. Let's continue. Ikintu c'icumi numva no gusangiza we kuri kino video muci nuko uguma umwanya wose jana kwijana woba kwishuri cyangwa bamaze kuja muhira byose umutwe uri kuri bijya by'ishure gusa gerageza urondere ibindi bintu ushoboye wimenyereza wita wiga bishobora kugufasha hambavu y'ibyo by'ishure kuko ishure n'icyo birakenewe kandi cyane ariko ukarishira ko umutwe musa hamwe atawundi mwanya wo kurondera kumenya gutuna turiya mwana wa mama yagenda kumenyesha yuko uzoba desu hamwe uzisanga vraiment uriko uranka au final ishure mu buryo budasanzwe rero gerageza wigishure ucubwenge kandi na byinshi mbere uko muri abana ngibwiza na hehe ariko kandi akote ibyo bintu byo kwishure wiga utundi tuntu d'autres compétences apprenez d'autres compétences d'autres nouvelles connaissances ziri en parallèle ushobora kubangikanya n'ishure maze igende neza bon nibaza yuko muri mwebwe hariho bamwe mu bavyeyi bafise abana tumva yoryoherwa umwana ari baguma mu bana sivukure ni vyiza ariko hari n'ubundi avuga ati Jesse shaka ko umwana wanje ni wa mbere nshaka ni buri abe cumi na rimwe kuduga hamwe aronka la moyenne akavansa do classe kubera iki
ujye mu ntabwo wa mbere ntashobora kuronka wa mwanya wo kuja muri vya bindi bintu vyo kumenya utundi tuntu two ku ruhande kubera cyangwa ari impliqué ijana kwijana mu by'ishuri kugira ngo adefende sa place cya kibanza cyo baguma kwiharanira ntagire ibindi bintu ashobora gutanga cyangwa kumutereko aho wa wundi ari umwanya wo kwapena d'autres nouvelles connaissances nouvelles choses kugira ngo ashobore gutera imbere iyo amashuri yaheze niho uza kubona neza kwa tundi tuntu wamenya two ku ruhande kuko tuza mu guserva ugasanga two turagukurayo muri ya misi ya mbere canke hari n'igihe mbere biba de façon prolongée umwanya utari muto ku buryo uzosanga na kakazi imana ikuheruka akaronzo karonye nyuma y'imyaka 5 wabayira beshwaho na za twa tuntu wagenda uyiga two ku ruhande. Rero bagenzi ishure siribi ishure ni byiza ndiko ndayivuga ntimuhave nta utariko ishure ni byiza kandi cyane mugabo ibi bintu 10 mushobora kuba mutari muzi kujya y'ishure bimenye ugiye kubizi hanyuma bibaye ngombwa ubishire mu ngiro bikorere ko ntuzigera uba desu cyangwa uvuge ngo nakakweri yarantaye hasi yarampenze uko biri kose Jean Hakizimana utarambirwa uzotahura ko ntigeze naguhenda haba namba haba n'intete haba n'inteteri nuko rero murazi ko tubakunda tugira tubahenda ko mu bitero umuganda w'intara mu Uganda kwa kabiri gatanu c'amahoro n'amahonda gushika twemeje bahora bihenda ko mu Burundi atakigenda birangira badahingesha dukanda like share na comment hamwe bigenda muri gusumba n'ibihonda bacana cyane ko tuhari kugira ngo duhanahana ivyumviro dutezanye imbere maze ukubaho kwawe ntugire ko akarusho nanje ubaho kwanje kugiye ko akarusho aba neza ko maze gufyonda handitse subscribe canke s'abonner kugira ngo ntuzucikwe n'indi video izokurikira ariko hagati aho iyo uvyonze like biranyimbara kuko ça sera vraiment super sympa de ta part également bikerekana ko nawe umuntu w'umutima mwiza kandi iyo uryohewe ubigaragaza kandi ugashigikira ubundi muntu mu gihe bari parazana ibintu bikifasha ciao ciao eri Jean Hakizimana nitegereje amasevijizo mukorenzi na hizo ndafashe gatatizo nitatomizo kugira vigezo nashukuru Mungu kwa uwezo ciao ndakunda cyane araposhe